niwe mwana wa so atari mwene wanyu kandi atari na mushikawe. Ntawe uhari. We nawe umwana wa papa atari mwene wacu atari na mushikanje. Dibate kuri zambuko zaje ne buno mvuga kari mama. Urumva ubu rero mama wawe ahindutse umwana wa papa wawe. Oya ego urumva mwebwe ubu ntimukira abana ba se banyu. Umwana wa aracasara. Bakunzi ba Era270 TV, nous sommes de retour avec Twungurana Ubumenyi. C'est Jackson aka Marcel Jeffrey Spirit, turi kumwe n'abahungu banyu muri Twungurana Ubumenyi umenyereye kandi cyane. Karibu cyane. Turi kumwe na Elize, turi kumwe na Alex wacu waseme. Mumeze neza? Fresh kabisa. Ikiganiro ni Twungurana Ubumenyi. Twagiye na yahe mezi afise iminsi 28 mu kwezi kwa kabiri. ni ukwezi kwa kabiri ariko biravana n'umwaka tuba turimo. Nahejeje nta kwezi na kumwe kudafise iminsi 28. Ni kihe kintu bufise imbere yuko nagitunga? Ikintu bufise imbere yuko nagitunga je nizeye ko ari umwanya. Wowe warigeze kuwutunga none umwanya? Nubundi abufise. Ikintu mafise imbere kugitunga umubiri wewe wari ufise imbere yo kuwutunga. Numva wowe ukiri mu nda kwa mama wawe utaranabaho wowe wari ufise umubiri. Ico kintu kirabaho. Ubu wewe wipfuza kuronka nk'iki par exemple? Nifuza amafaranga ura yafise mu mutwe ariko ntayo ufise izina ryayo. Ufise izina ryayo. Aracasara. Niwe mwana wa so atari mwene wanyu kandi atari na mushikawe. Ntawe uhari. We nawe umwana wa papa atari mwene wacu atari na mushikanje. Dibate kuri zambuko zaje ne buno mvuga kari mama. Urumva ubu rero mama wawe ahindutse umwana wa papa wawe. Oya ego urumva mwebwe ubu ntimukira abana ba se banyu. Umwana wa so atari mwene wanyu akaba atari na mushikawe ni wewe. None wewe nturi wa so. Samwe na mutongo. Okay, tubandanye. Ni kihe kintu gifise amaguru ane ariko kidashobora gutambuka? Amaguru ane kidashobora gutambuka. Anavuga vyinshi. Navuga nk'ibikoresho, imeza, izi ntebe. Yego, navuga byinshi kabisa. Ni intebe nyene. Ni kihe kintu kiduga ariko kitigera kimanuka? Oya ndihenze. Ikintu kiduga n'umwotsi. Uraduga ntiwigera umanuka. Gusa ntabeshye nanje navuga umwotsi. Kigari mwe muranobera.
ni gute batavyumva unashaka kuvuga n'imyaka imyaka wirigera imanuka ni byinshi bavuga ikindi uvuga ikindi giheze imyaka n'imyotsi. okay turacabandanya ni ikihe kintu gitangura ari kinini ariko kigasaza ari gito? Ikintu gitangura ari ni kigasaza ari gito tangura ari kinini kigasaza ari gito. Kabisa nta na kimwe numva mu muco novuga. Nta na kimwe birana ikintu gitangura ari kinini gisaza ari gito. Imbombo. Indi musa ikaranyi Nta kindi. iboji Yego kwera. musa mwavuganye Intelligence artificielle. okay akabazo kandi gakurikira ni ikihe kintu niyo uba ugifise ubwo umusaba ibindi byinshi? Amahera. weho haciye akintanga kwe cyangwa munobe yagido nje kuvuga amahera ko yaciye akintanga no musi yaciye ubwengeri yego kwe ngira mwari mwari wa munobe yo kado ari nawe ya nyuma nizere kare kado reka ndayitora. yego ni kado ni kesio kado. Umuvyeyi umwe afise abakobwa bane, umukobwa umwe wese afise umuvukanyi umwe, uwo muvyeyi afise abana bangahe? Umuvyeyi umwe afise abakobwa bane, umukobwa wese afise umuvukanyi. Kado zimeze uko kwe yego si kado kabaje na mutora bira nukuri datari kado yageze kumva ikaza gisa n'ico mugabe byase kweri kandi arakibabajije no kuri yera. Umuvyeyi umwe afise abavukanye bane. ngo umuvyeyi umwe afise abavukanye umuvyeyi Arachasara. igana ni cya kibazo mugani wanyu biraze kukibikata. Uwo muvyeyi afise abana bane kandi umukobwa umwe afise umuvukanye umwe. None abo bana bane ntibavukana bose? Afise batanu. We numva yuko ari niba afise bane kandi baba bane mwese akafise umuvukanyi umwe, numva ko ari batanu. Ndacishure rero. Yaze yacaze nawe